Nk'uko mwabikurikiranye duhejeje guheza umwihwezo wo kurabira hamwe ingene igiterwa c'ipampa cogwiza umwimbu. Nk'uko rero mwabibonye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2019 harabaye ukwemeza k'umugambi canke uburyo bw'ingene igiterwa c'ipampa cotezwa imbere, la stratégie. Ico gihe rero leta yari yashigikiye yuko ico giterwa c'ipampa cotera imbere mu kwemeza uwo mugambi, ariko turiko turaraba byaribonekeje yuko umwimbu utari kuraduga nkuko twavyifuza, kuko nagomba ndabibutse yuko twigeze gushika kw'itoni birenga 8,000 mu mwaka w'1993, ariko ubu mu mwaka uheze w'ibihumbi 2019 twari kw'itoni zishika ziri munsi y'ibihumbi 2, gushika naho kubera imvura yaguye nyinshi, imyuzurira yabaye, tugeze kw'itoni zababa zirenga gatoyi 700. Murumva rero ko tuvuye kw'itoni 8,000 tukaja kw'itoni 2,000, tukaba tugeze ubu kw'itoni 700. Murumva yuko ari ihinduka rikomeye na cane cane mu kubura umwimbu. Nico gituma rero turavye uwo mwimbu ugenda uragabanuka, twaciye dufata ingingo z'uko turabira hamwe ibituma. Ubu rero ibituma uwo mwimbu waragabanutse twabibonye, na cane cane novuga nko kubura amatongo ndimwa, kuko murabizi yuko nk'amapeyizana yahora akoreshwa mu kurima ipampa bayasubije abenegihugu. Hariho naho Cogereco yarima hagiye muri domaine y'ama aire protégée. Murumva rero yuko aho Cogereco yarima hagabanutse gose. Kiretse n'ibyo twaciye dusanga uko kugabanuka kw'amatongo arimwa byatumye umwimbu ugabanuka, baca babura noneho uburyo bwo kugira ngo babandanye ico gikorwa, gushika naho no mu kugira ngo baronke amahera bakoresha barinda kuyasaba hanze kubo bafashanya gukora, ariko atari leta, ari uwikorera utwiwe. Iyo rero umaze gusaba amafaranga uwikorera utwiwe, bica byumvikana yuko hari ibyo nawe agusaba, kenshi na kenshi ugasanga atanyungu we wasabye ideni uheza ngo uronke. Ibyo rero ko twamaze kubibona, tuvuga tuti ubu rero harakwiye yuko dusubira kwiyumvira ubundi buryo. Nk'uko mubizi rero twovuga yuko Cogereco yari novuga ikigo cane cane kijejwe kwankadra canke gufasha abarimi barima ipampa. Mugabo muca mwumva yuko Cogereco nta mirima yari ifise yayo, novuga nti ibi ni mirima Cogereco yateye. Ibyo rero bigatuma rero umwenegihugu uriko uramufasha hari igihe adakurikiza amategeko yose uko akwiye kugira ngo umwimbu wongerekane, na cane cane ko aca ashaka gushiramwo ikintu twita amakiritire intercalaire, agashiramo uduharage, agashiramo ibigori, ugasanga noneho umwimbu ntiwiyongera. Kiretse n'ibyo urashaka gusanga kubera ubwo iryo gabanuka ry'uburyo, ugasanga ariko atera ipampa ata mwavu bashizemo, waba umwavu w'ikirundi canke ifumbire y'ikizungu, ugasanga nta birimo. Ivyo rero bice bigabanura umwimbu. Murumva ko waciye uva ku bihumbi 2 gushika naho koroka gushika kw'itoni 700. Ivyo rero tumaze kubibona, twaciye rero turabira hamwe ico no kwita kuraba yuko umugambi koko gutera ipampa wunguka, ico twita la rentabilité. Twaciye dusanga rero ufashe uburyo bwose uko twabwiza, uko twize ubuhinga bwose bwo kurima ipampa, birashoboka yuko twaciye dusanga yuko ico giterwa cimbuka kandi gitanga umwimbu ubereye. Nico gituma rero twaciye twiha rero ihangiro ryo kwereka leta yuko ico giterwa cunguka kandi gifasha, kuko murabizi yuko havamwe ibintu byinshi mu ipampa. Haravamwo amavuta basanzwe bamenyereye, haravamwo
les fibres arizo zifasha kugira ngo bakore impuzu na cyane cyane mbere hakavamwo n'amaturuto kugira ngo ibyo novuga uburimyi n'ubworozi butera imbere kuko haca haboneka indya z'ibitungwa tuca turonka amase y'ikirundi. Murumva rero yuko igiterwa c'ipampa gifise akamaro kanini kuko gatuma n'ayandi ma industry acakora ufatiye kuri za rafina ugafatira na Afri Textile. Murumva rero yuko kiretse nizo muca mumva yuko najya ma unité de transformation des aliments aya mazine mato akora indya z'ibitungwa nayo acakora. Vyumvikana rero yuko ico giterwa c'ipampa ari giterwa cyo gushigikira, nico gituma rero twaciye dutanga ico no kwita les propositions, no kuvuga yuko twatanze ibintu byotuma koko basubira gutanga uburyo bagashira uburyo muri Cogeco kugira ngo iduze umwimbo. Muri ivyo rero icambere nuko twasabye yuko Cogeco yo hinyanyugwa na cyane cyane igashira inguvu mu gushiraho imirima ya kijambere ya Cogeco, no kuvuga imirima ya leta irimwe ku buryo bwa none, ku buryo kujya nyene twabwize mu ishuri. Hama rero haruhande y'ivyo ikabona rero no gukurikirana abarimyi bafise ipampa. Gutyo rero twaciye dusanga dushobora kuva kuko ubu bari bageze ku biro 500 ku hectare, ariko twabonye yuko bashizemwo ubwo buhinga twavuze basha no kurenza itoni n'inusu ku hectare, mbere ni toni zibiri zirashaka no gushika. Vyumvikana rero yuko twaciye dusaba yuko Cogeco yo hinyanyurwa kugira ngo ishire inguvu mu gushiraho imirima y'akaruro ya leta iruhande yo kukurikirana abarimyi. Ubugira kabiri twaciye dusaba yuko leta nayo yoyifasha mu kuyiha uburyo kugira ngo isubire nayo ikore ibikorwa nk'uko twoba twabisabye. Ariko rero twabonye yuko kubera iryo gabanuka ry'umwimbu isanganwe izindi ngorane nk'amadeni yafashe hanze atari make, ariko twabonye yuko kubera iyimbuka y'igiterwa twabonye ko mu minsi mike barimye rimwe canke kabiri bashobora kwishura ayo madeni. Hama tuca dusaba rero yuko leta ihejeje gushikiriza ubwo buryo Cogeco nayo izohora yerekana uko umwaka utashe ico yashitseko na cane cane inyungu yungutse. Kiretse n'ivyo mbere tukaca dusaba yuko imbere ku mwaka utangura izokwerekana plan d'affaires yerekana ico bagiye gukora, uburyo bazokoresha n'inyungu leta izohakura muri ivyo bikorwa. Twamaze kubona yuko leta ishize uburyo muri Cogeco igiterwa c'ipampa cyo gitera imbere, kuko tugomba cyane cyane kuva kuri iyo ngendo ya kera yo gukurikirana abarimyi barima ipampa, muga tuje ku ngendo nshasha yuko Cogeco iteza gushiraho imirima y'akarorero ya leta, no kuvuga imirima irimwe ku buryo bukwije amategeko. Mbega mugiye gukora iki, mugiye gufasha iki abene gihugu kugira ngo babe motive bashobore kwijukira iki giterwa c'ipampa kugira ngo Uburundi butere imbere biciye muri iki gisata c'ipampa? Nico kiri mu byo twabonye yuko igiciro c'ipampa kidashimishije gose, ariko ibyo nkuko twabivuze biva ku kubura uburyo bakoresha gushika naho babusaba wono kwita wikorera utwiwe. Mu gihe rero waguhaye amahera yikorera utwiwe ari waheza akakugurira n'umwimbu, birumvikana yuko igiciro bishobora kugorana kugira ngo ushinge igiciro nyaco. Ubu rero nico gituma tuvuga tuti Cogeco irakwiye kuronka uburyo bwa leta kugira ironke ico no kwita umwidegemvyo mu gushinga ibiciro na cane cane mu kurondera isoko.